Bakunze bibiganiro bica kuri nombonesha kure yanyu mukunda cyane Starcom TV, ndabaramukije mwese mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Uyu ni wa mwanya w'ikiganiro Yesu arakora, mutegurirwa kandi mugashikirizwa na mwene so Nshimirimana Innocent. Turasoma mu gitabo ca mbere ca Samueli igima ca 17 turava ku murongo wa 34 tugere ku murongo wa 35. Ndasoma mu izina rya Yesu. Dawidi yishura Sawuli ati jewe umusavyi wawe iyo ndagiye intama za data hakaza intambwe canke idubu kigasahura umwana w'intama mu mukuku waca tugerekerana nkagikubita ntakiyaka mu kanwa cambumbukana nkagisumira urusakanwa nkagikubita nkacica. Yesu ashimwe cyane. Unyemerere dusangire iri jambo rivuga guhangana n'ibihe. Guhangana n'ibihe. Aha duhejeje gusoma ni igitabo cyo kwa Samueli, ariko umwanditsi atavugwa, ariko wacanditse yagerageje kwerekana ukuvuka kwa Samueli n'ubunaziri bwiwe, akerekana ukuntu intwaro y'abacamanza yarangiye n'ukuntu abami ba Isirayeli bagiye barakurikirana, hakaba hatanguye Sawuli hanyuma Dawidi. Uyu Dawidi nawe ni nawe ariko aravugwa canke yavuze aha duhejeje gusoma. None Dawidi nawe ninde? Dawidi ni mwene Isayi baba i Betelehemu. Abana bavukana bamwe bari abasirikare, ariko Dawidi nk'umuryango bari bamuhaye igikorwa canke akazi ko gukwirikirana intama. Iki gihe rero yari yagiye kugemurira ashira ibifungurwa abo bavukana aho bari ku rugamba, kuko iki gihe ku rugamba muri Isirayeli bari mu ntambara, bariko barategwa n'abafilisitiya. Abo bafilisitiya nabo bari bafise umurideri yarabarongoye, akaba yari Goliyati. Maze ico gihe Dawidi habaho kubabara, ababajwe n'ukuntu ihanga rya Isirayeli, ihanga ry'Imana, bariko barasuzugurwa n'abafilisitiya badafitaniye isezerano n'Imana. Uwo mwanya abaza ikibazo ati ujya mugabo uwo mwica vyogenda gute? Uwo mwanya makuru baca barayashengerana ibwami. Sawuli nk'umwami aca aramutumako kugira ngo amubaze ido n'ido canke ukuri koba kwamuteye kwiyumvira ivyo. Uwo mwanya amwitegereje arabona ko ari umwana mutoyi cyane. Hari ijambo yamubwiye ati ntiwoshobora kurwana n'ujya kuko ujya yamenyereye ivy'intambara. Muri uwo mwanya Dawidi aca mubwira ibihe yabayemwo mw'ishamba, aragiye izo ntama zase. Atangura kumubwira yuko igihe cyose idubu n'intambwe zaza zitigeze zimusahura umwagazi n'umwe w'intama mu yose yari yaramujeje. Yavuze ati iyo haje intare ngo vyarahangana, ngo haze idubu bikagenda uko, ngo akayisumira igisakanwa akayicaka, maze muri uwo mwanya ngo cagomba kumurya canke kumwica, ngo akagikubita akacica. Nawe ivyo bintu amajije kuvyumva umwami biramusiga, avuga ati genda. Naho nyene kugenda urugamba yararunesheje,
Goliyati yaramwishe arakura icago muri Isirayeli. Ibi vyose vyatumwe n'iki? Icatumye amurungika uyu mwami nuko yaramajije kumva neza ibihe yahuye navyo ingene bahanganye, amajije guhangana navyo akaba yarabinesheje. Ibi none bitwigisha iki? Mu buzima bwacu bwa misi yose, umwe niwe yavuze ngo ibihe bihereza ibindi. Mu gitabo c'umusiguzi naho harwa ngo hari igihe cyo kuvuka n'igihe cyo gupfa, igihe cyo kurira n'igihe cyo gutwenga. Ibihe bibaho, ibihe nibidushikako, kandi usanga ntuba wanabiteguye. Ntushobora gutegura ibi ngo ibihe ibi nibi mugabo icyo turiko turahamagarirwa, ijambo ry'Imana riko ratubwira kuba abantu bahangana n'ibihe. Mwene data uri kurangurikirana, sinzi ibihe urimwo. Aha Dawidi yari mu ishamba rya Nyaganande ari wenyene. Muri iryo shamba tubona intambwe n'idubu yahuriyeyo, ariko ivyo bihe ntivyigeze bimurengera canke ngo bimutsinde. Yarabitsinze, yarabinesheje. None vyagenze gute? Yahanganye navyo. Muri uko guhangana navyo akuramwo intsinzi. Natwe mu buzima nkuko nakubwiye wowe uri kuragurikirana, sinzi ibihurimwo, sinzi n'ikibanza urimwo, idubu uri kurahura nazo ntazo nzi, intambwe uri kurahura muri iryo shamba uri mu ntaryo nzi, ariko naje kukubwira nisunze ijambo ry'Imana ngo uhangane n'ivyo bihe. Hangana navyo. Ibihe ivyo ari vyo vyose, ishusho yose bifise, uko bisa, uko bingana, uko bireha, hangana navyo. Kubera ko uhangana navyo, wewe nturi mu bwoko bw'abatsindwa, uri mu bwoko bw'abatsinda. Kubera iki? Wewe uri umwana w'Imana, wewe wavutse ubwa kabiri, uri caremwe gishasha. Yohana arabivuga ngo icavyawe n'umubiri, ngo ariko icavyawe n'Imana, ico cavyawe n'Imana kiranesha, kinesha isi. Mwene data nshuti y'umusaraba, hangana n'ivyo bihe, uko vyitwa kose uhangane navyo. Kubera iki tuvuga ibi ngo uhangane n'ivyo bihe? Iyo tubiravye neza muri Yohana igice ca mbere umurongo wa 12 niho tubibona neza ngo abamwakiriye bose yabahaye ubasha bwo gucika abana b'Imana. Igituma uhangana n'ivyo bihe kandi ukabinesha nuko uri umwana w'Imana. Uri umwana w'Imana. Umwana w'Imana yahamagariwe kunesha kuko yizeye Kristo Yesu. Pawulo nawe arabivuga ngo bisanzwe Imana iri mu ruhande rwacu, ngo uwo turwanya ninde? Hangana n'ibihe, ivyo bihuhangane navyo. Ikindi kigira kabiri utegwa guhangana n'ivyo bihe, nuko wahawe ububasha. Tubibona muri Luka igice c'10 umurongo wa 19. Warahawe ububasha. Yesu yavuze ngo henda bahaye ububasha bwo gukandagira inzoka na skoropiyo, ngo nta kintu na kimwe kizodunesha ngo kidutera ubwoba. Dawidi n'akararo keza cyane, n'icitegerezo ciza rwose gitomoye kitwereka uwahanganye n'ibihe kandi akabinesha, akabivanamo intsinzi. Ibihe vyose uri kuracamwo, nakubwiye mbwirijwe n'ijambo ry'Imana ngo uhangane navyo. Zishobora kuba ari ingwara, ubukene, ubumuga, igisuzuguriro, icankirizi, agahinda gatandu. Hangana. Pawulo nawe arabivuga ngo naho twambaye umubiri ngo ntitugwana mu buryo bw'umubiri, ngo kuko intambara yacu ngo atari yo mu buryo bw'umubiri, ngo ariko niyo mu buryo bw'impemu, ngo dufata mpiri ivyiyumvirwa mu mitima, ngo ivyo vyose tukabigomorera Kristo, ngo kandi twiteguye guhana ukutumva kose. Mwene dakoresha ububasha wahawe
koresha ubwo bubasha, ubukoreshe wisunze ijambo ry'Imana, wiyubake muri mpemu yera. Dawidi hari n'ahandi yigeze guhangana n'ibihe, avuye ku rugamba agasanga yanyazwe ibyo afise byose, yarabigaruye. Ivyo ni ibintu uravye mu buryo bugaragara bitumvikana, ariko kuko yari yaritahuye, akamenya ko yahawe ububasha, akamenya ko ari umwana w'Imana, vyarashobotse, vyarakunze. Nawe ibihe ntukabihunge, biba ari vyo biguhunga, kuko ufise intsinzi kubwa Yesu wizeye. Mu kurangiza, sinorangiza ntakubwiye fondasiyo y'ivyo vyose. Nukuba waravutse ubwa kabiri, nukuba umwana w'Imana, warakiriye Yesu, ufise agakiza. Pawulo yaravuze ngo turusha abanesheje kunesha. Iyo wakiriye Yesu niho ibi vyose bikora, kuko niwe guhagarikira, kuko niwe mugabisha mukuru akomeye. Warakiriye Yesu, waravutse ubwa kabiri, ukaba utarabikora, kandi ukaba ukeneye kuba uhangana n'ibihe akabinesha. Ca bugufi, wizere umwami Yesu, ndakurongore mu isengesho ryo kwizera, nawe usubiremo, wandikishe izina ryawe mu gitabo cy'ubugingo. Uti mwami Yesu, uyu munsi ndamenye neza ko ari cyo nari mpajije, sinari bwavuka ubwa kabiri. Niyo mpamvu nazungagizwa n'imipfundo itandukanye y'ubuzima ducamwe muri rose. None uyu munsi ndahisemo kugwakira ngo mbere umwami n'umukiza ubugingo bwanje. Zimanganya izina ryanje muri ca gitabo c'urubanza, maze uryandike muri ca gitabo c'ubugingo, kugira ngo aho uzozira gutora bawe nze niyumvemo, kandi mbubunesha muri vyose na hose. Vyaturishije akanwa, ndavyizeresheje umutima, mu izina ryawe ugera Yesu Kristo, amen. Nawe wari kurankurikirana, wavutse ubwa kabiri, ca bugufi ndagusengere, Imana iguhe inkomezi, ubuhangana n'idubu n'intambwe iyo ariyo yose, kandi ugira intsinzi. Mwami Yesu ndagushimiye kubw'ijambo ryawe, nciye bugufi cyane nsengera uyu muvukanyi yari karakurikirana, ndamusabira inkomezi zo guhangana n'ibihe ivyo ari byo byose ariko arahura navyo mu buzima. Uko washoboje Dawidi umushobozi, uko wabanye n'abandi batandukanye batwitangiye imbere ubane nawe abunesha. Nkuko Dawidi yatahukanye intsinzi agakura icabo muri Isirayeli, nawe biba ariko vyama bimugendera iminsi yose asigaje kuba kuri ino si. Bisenze nizeye mu izina ryawe ryera, amen. Turarangije. Yesu abaheze.